Amabarabara y'umugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura yuzuye abana n'abakuzi ibihumbi n'ibihumbi bagerageza kubaho mu gusaba infashanyo abantu barengana. Mu gihe bugorovye abana batagira aho baba baja kurara mu miringoti itwara amazi y'umwanda, kimwe mu bibanza abana bumva ko bashobora kuryama mu mutekano. Felix Ndayikengurukiye afise imyaka 14 akabaza amazi igihe ari mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura. Yavuyeyo yaba mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi haraheze imyaka itari mike, ahunze umuryango wiwe wamufata nabi n'ubukene kugira arondera ubuzima bwiza kurushiriza. Yamara yarazerutse n'ingoga mu kuba ku mabarabara no kuryama mu miringoti itwara amazi y'umwanda. Tumanjama ngaha mu kuzimu ni kubera hajya uryamye ku rubaraza rw'abandi. Abapolisi bashobora kuza bavuga ati hajya hirya hanaka hibwe, kandi usanga abapolisi bagiye bagutwaye atacuzira. Ndayikengurukiye ari mu bandi bana ibihumbi n'ibihumbi baba ku mabarabara mu bisagara mu Burundi, aho bimenya kugira bashobore kubaho. Bamwe ntibagiraho bakika umusaya mu gihe kenshi bakubagurwa n'abantu bakuze canke igipolisi kibafata kikabashira mu munyororo atavyaha bagirijwe. Kwirukira ibisagara ni yindi mpamvu ikomeye ituma abo bana batagira aho baba mu gihe bahunga ibice vyo hagati mu gihugu kugira barondera akazi, mu gihe badashobora kukaronka bakaba batahira mu mabarabara. Ndayikengurukiye yarashoboye gusubira kubonana na nyina wiwe na mushikiwe mutoyi mu ntango z'uyu mwaka. Nyina wiwe Imelda niyo nkuru yaravuye muhiriwe aja kurondera umuhungu wiwe mu gisagara. Yamara uko gusubira guhura hagati yiwe n'umuhungu wiwe ntivyamaze igihe kubera yategerezwa kumusiga aho yari kubera tanzu canke amafaranga yari afise vyo kumuha. Ubwanje ntiyari kumva impande, ariko kubera ko ntabizonda muraza samahera afise ngo ntenda gupanga intu canke ngire gute, nubundi namubwira ngo umenga nzoba ndamutesheje naho yahora aryama wewe dushe tuja kuryama hamwe mwibarabara. Aha vyananiye najya musanze nishaye burya nari mu vyiyumviro birebire. Gusubira kurara kubiri n'umwana wamubonye kandi wari waramubuze ingorane muvyeyi. Ubushikiranganje bujejwe agateka ka muntu gufashanya n'igitsina mu Burundi bwaranse kugira ico buvuze ku kibazo c'abana bo mwibarabara gitera ciyongera mu Burundi. Deo Ndikumana umunywanyi w'ugwego rw'igihugu rujejwe agateka ka muntu mu Burundi yatangaje ko inyifato y'ubwo bushikiranganje ari kimenyetso c'uko atagushaka kuhari kw'abanyepolitike kuvyerekeye gutorera inyishu ikibazo c'abana bo mwibarabara. Ya peut-être des chevauchements. Hashobora kuba atagushaka gutomoye kwa politike kuhari. Naye handi ndazi neza ko hari uburyo bwo gusubiza abana bo mwibarabara mu buzima busanzwe. Abatanga ifashanyo b'abanyamahanga n'abategetsi bo mu gihugu bakwiriye kuja hamwe kugira bashira ikibazo c'abana bo mwibarabara muri budget y'igihugu kubera uburyo abo bana babayeho biteye agahinda kandi atawo bisabirako. Jerome Irankunda yahoze aba mwibarabara yishira mu mugwi w'abantu bakeyi bagize Imana. Irankunda yakuriye mwibarabara yamarishira hamwe rifasha abana bo mu mabarabara yaramwakiye rimuha uburyo bwo gukarisha ubwenge. Irankunda muri iki gihe akora ibikinisho vy'abana bitoyi bikozwe mu biti agurisha ku banyamahanga. Irankunda avuga ko yifuza kugira ubuzima bwiza akagira n'umuryango wiwe. Shaka kugira umugore afite icyamazi mu gihe jewe no batari hondi umuryango udashobora guhinda agashitsi. Hanyuma kuvyerekeye ivy'abana vraiment sinifuza kuvyara abana benshi bashobora kunanira kurera. No vyara baki mugabo bavuga ati papa yagerageza kurondera. Mu kiringo c'imyaka itari mike amashirahamwe atari make yarakoze kugira kura abana mu mabarabara mu Burundi. Yamara nta ntambwe ziboneka zashitsweko kubwo baharanira uburenganzira bw'abana bo mwibarabara mu Burundi. Amashirahamwe atari make ntiyoroherwa kuvyerekeye guhindura ibintu kubera atazi neza amategeko kugira atuma abategetsi b'igihugu bafata ingingo zerekeye gutorera inyishu ico kibazo.